iyo dusenga tuzi uko tumerewe. Umusenzi ntazi imbere y'Imana yihagaze ko, ariko iyo tuje gusenga, iyo tuje imbere y'Imana, tuzi imbere y'Imana uko tumerewe. Niho hantu hambere twisanzura, niho hantu hambere amasozi yacu akorokera, niho hantu hambere tuvuga ivyo tutovuga, niho hantu hambere tuvuga ingene tumerewe, niho hantu hambere. Usomye Matayo igice ca 6 ku murongo wa 6, Yesu yaravuze ngo nimwasenga mwinjire mu cumba canyu, mwugare umuryango, musenge so ari mwijuru mwibanga, hama so azobumva mwibanga hama bishure. Aba bantu bari barahawe amasezerano yuko n'umupagana atari umwisirayeli azosengera mu ngoro Salomo yubatse. Imana yari yavuze ngo n'umunyamahanga azoza muri iyi ngoro yanje akaza gusenga nawe nzomwumva. Ni ukuvuga ngo isezerano ryabo ryo gutabagwa ryari rikondisiyone na lieu. Amasengesho yabo yishurirwa mu kuza mu ngoro y'Imana. Imana yavuga ngo nimwansenga muri aha hantu nzobatabara. Israeli ifise ikibazo yirukira mu ngoro. Ariko twebwe abo mu isezerano rishasha nta kibanza Imana yatubwiye tuzojamwo iyo dufise ibibazo. Ariko Yesu yaravuze ngo nimwasenga mwinjire mu cumba canyu, hama mwugare umuryango, hama muhamagare so ari mwibanga, nawe nazogera gute azobumva, azoza baseruke ko abatabare. Matthieu 6:6. Inyishu yacu niri mu bisagara, inyishu yacu niri Yerusalemu, inyishu yacu niri mu ngoro yo kwa Salomo, ariko inyishu yacu iri mu cumba. Bagabo bagore, vya vyumba mugwaniramwo, vya vyumba vy'amadunde, vya vyumba vy'imigere, nikijya cumba Yesu nyene yavuze ngo nimwasenga muri hajya yo mukamamagara ndi mwibanga, nanje so mwijuru nzobabonera muri iryo banga ryanyu aho mwiyugaraniye, hama nanje nseruke ndabumve ndabishure. Bwira umwicano uti hindura icumba cawe icumba c'amasengesho, kirahagaritse kuba icumba c'imishwano n'intongano n'amajambo yo gukomeretsanya. Haleluya! Niho hantu honyene no mu Baheburayo bavuga ku gitanda c'abubatse bakavuga ko cejejwe. Ahantu honyene Bibiliya Yesu avuga icumba, yavuze icumba avuga amasengesho. Haleluya!